Mwaramutse muri iyi nama najyemwo ejo ntumfise discours nzovuga ku bintu bijanye n'ico mu congereza bita storytelling, no kuvuga novuga ko ni nka expression mu vy'ukuri, kuvuga akari ku mutima, kuvuga ivyo wiyumvira. Ndi umuntu nkunda expression nk'uko mubona kuri internet ndabikora, ariko ije nuvuga ko na cyane cyane nk'umuntu afise w'inyambukira, ushobora kuba wagiye uri impunzi cyangwa wagiye mu yindi nzira uri nyambukira, usanga ari ikintu gikomeye cyane ko ushobora kuvuga ivyo wifuza ukabivuga mu rurimi wifuza. Ariko kenshi na kenshi uca usanga tugira ingorane ya mbere ni ingorane y'ururimi. Murakunze kuvuga ngo icongereza ngo urakwiye kucamerera. Je mu byo kwimaze imyaka myinshi mu kuvuga icongereza cyarananiye no kunyenda kivuga sho kongereza ko, ariko ni probleme aba migrant benshi baba basangiye ibintu vya expression, kuvuga mu rurimi rutarugo wawe ntabwo ushobora kuruvuga neza nk'umuntu yaruvukiyemo. Usanga hari ibintu na cyane mu myaka ya mbere utinya kuvuga, wiyubara kuvuga. Hari cyo bita imposter syndrome, aho wibaza uti none muri aba bantu turi kumwe, bamwe n'aba professeur, abandi n'aba PhD, abandi bavukiye hano, jewe ndafise ikintu novuga igiki, bonyumva gute, bontahura, canke ndafise ntuzeye knowledge, ubumenyi buhagije. Igitabo ni cy'umuntu w'umusudanizi naguze haraheze igihe, cyitwa ngo The Songs of a War Boy. Uwo musudanizi ari hano i Sydney, n'umuloya, ngo yahoze ari 6 years, umva agifite imyaka 6 niho bamutwaye aja kuba kadogo mu gisirikare ca South Sudan People's Liberation Army SPLA ya John Garang, kuri bamwe mu bamutazi ya histoire ya Sudan. Hanyuma baramwiba mu gisirikare, mukuru we amujana mu ikambi ndiyanze ko ari Kakuma muri Kenya. Hanyuma sinza ba couple y'abazungu yamwemereye kuja muri Australia, kuja muri Australia ngo yigisha gusoma no kwandika. Mu nyuma aratinda aba umuloya, umucamanza hano i Sydney. Kimwe nasome ndi mu ndege niho nagihejeje, bavuze yavuga yuko hano muri New South Wales yamutumiye ngo aje kugira discours kuri Australian Day, ku munsi mukuru w'abanya-Australian, ariko aratinya kuvuga, abanza kwezita, avuga ati jewe novuga iki, nta histoire iri convaincante mfise, sindi n'umu-Australian, ndirabura, abasoda nabo barirabura tsikiri mu bazungu. Ntiwimva ko ino Australian kubera Australian bo biyumva ko ari abazungu, no bumva ko ari Australian. Twebwe baguma bavuga bashaka kwibanda kuri umunyambukira. Ina ni case niwe yavyiyumvira, ndantureka aratinya. Mugabo abo bakorana nabo n'abamwigishije baramuhankuraje bati go talk, genda uvuge. Arategura speech yiwe, arayihesinga, arayivuga. Ayivuze abona ngo barayishimye, ntabwo cyo kwimeshuma gusa. Mu nyuma ngo atangura abantu bataka kumukontakta ati we urakwiye kwandika biography, no memoire, urakwiye kwandika memoire. Sinzi ko no mu Gifaransa mwitwa memoire nyene, mugana n'igitabo kimeze nka biography. Hanyuma niko yaciye yandika kino gitabo, umenga yagifananije n'undi muntu witwa Ben McKelvey, cyasohotse muri ya quelque temps. Dona shavuga yuko harimo ico kintu cyo kwitinya, uvuga uti je muri aba bantu b'abazungu novuga iki, je histoire yanje iri boring, je histoire yanje nta n'ikintu special kirimo. Hari n'igihe wumviza histoire y'umuntu ukaja wumva yiwaye nta n'ikintu special, abantu bose baciye muri ivyo, ahubwo hari n'ababonye bikomeye, ugatinya kuvuga ivyo vy'iwawe. So muri argument yanje kumbe ndiko namera nk'uwitoza kuri discours nzokora, nuko nzovuga kuri izo barriere zo zituma umuntu ashobora kwiexprima. Udashobora kwiexprima kubera kugutinya ko abantu bakumva, batagutahura ku rurimi, cyangwa kudafise histoire comparing, cyangwa kudafise ubumenyi buhagije kuvuga kuri isuje canke iriya. Acho nese imposter syndrome. Ikindi ije nuvuga ko turacyafise ubwoba nkuko mubibona, uvuga uti mbega ndavuze hari ikintu ntovuga kubera mu Burundi boca banyumva nabi, mu Rwanda boca bamvuga nabi, muri Sudan boca banyumva nabi, seroroka yuva kumbura umunsi nasubiye mu Burundi abantu bazoja kuraba mu archive bavuga ati ibi bintu wabivugize gute, wavugiye iki. Ico naco kiracyari mu bantu b'Abanyafrika bari hanze, na cyane cyane abava mu bihugu byabayemo intambara, usanga naco kiri mu biti
gutinya no gutinyira amafamiye yabo ibintu nk'ivyo canke amatungo yabo se mu gihugu naco kiratuma abantu badashobora gusohoka ngo bavuge je ndiko ndandika igitabo nanje memoire hariho ibintu genda kuramo kwera mbega ibintu abantu bovyumva gute bien que personnellement mfise ukunda vyumva ariko kubera ko ntafise ivyemezo ari conviction y'uwanje nkumva mega conviction y'uwanje ishobora gutsitaza uwundi muntu ishobora gukora mu nkovu uwundi muntu ishobora kunteranya n'abandi bantu canke umugabo w'abantu ngasanga ubien ndabivuze ukunda bihinyanyura canke ndatinye kubivuga canke ndabikuyemo complètement ivyo navyo ni ibintu bidushikira expression nk'iyo ibindi bintu abantu usanga dimwe batinya ariko kandi batavuga nukutavuga histoire y'umuntu dufate nk'ubu nko mu Burundi urabona nk'umuntu iyo yafashwe ku nguvu umukobwa baratinya kubivuga kukwanka ko abantu baca bagira ati wewe karabaye donc hariho ibintu ni nka twebwe nkaha hariho passe utinya kubwira umuntu kugira ngo ntahava aca gusuzugura nk'akarorero urabona nk'abarundi ahingiye umuntu atinya kuvuga ko ava muri rural mvuze rural suze Bujumbura rural mvuze mu mitumba kugira ngo have ngo kubera mu Burundi tuzi ko umwana wo mu gisagara wakomeye ugatinya kuvuga ko ava ruguru ugatinya kuvuga ko sepa wakuze utambara ibirato kuko abantu bahora bakubaha bo ugira uti abantu hazosubira kunyuhasha bumvise ko navukiye ahantu batega ibirato ugatinya kuvuga je ne sais pas ko waje hiyo uje uri impunzi kuko keshi na keshi impunzi ino baze ko ari umuntu yaje atazi gusoma no kwandika abayeho ku mfashanyo ya leta abantu bagatinya kuvuga ko bigeze kuba ari impunzi in the past abantu bagatinya kuvuga nyine nk'abakorewe ibintu bikomakomeye ko bakora ibyo bintu bikomakomeye kugira ngo umuntu ashoboye kwiyumvira ko ari ko umuntu yabaye traumatisé abantu bagatinya kuvuga naratangaye cyane uyu musudanize ukuntu yavuze ko yabaye child soldier no kuvuga ko ashobora kuba yarisha abantu nk'ivyo bintu n'ibintu abantu botinya kuvuga mu bisanzwe ibintu navyo birahari yuko bishobora kuzibira abantu kuvuga ama story yabo so nivyo ndibaza nzovuga ko ariko je novuga ko kuvuga birafasha vyaba rimwe ni nka therapy birashobora kuvura keshi na keshi nk'abarundi usanga bayinze kubera batabivugana ibintu vyabaye kugutinya ubwoba ibintu nk'ivyo ugasanga iyo nzigo ikiguma iguma mu bantu ku buryo badakira ntihabaho healing kubera ibintu atashoboye kubivuga ngo abisohore iyo ushoboye kuvuga rero ushobora kubwira umuntu one on one birafasha ushobora kuvyandika mu gitabo birafasha ushobora gukora expression nk'izi za YouTube tuvuga hari n'abakoresha kujya umwana ushobora kumubwira ngo capa ikintu agacapa ikintu bikore imizigo ariko barahunga ijya ni storytelling artistique ishobora gufasha umuntu muri therapy bo ntabwo ndumu psychologiste canke kwa mugoneza ko keshi na keshi gusohora ku externaliza ibintu vyakubabaje bishobora kugufasha mu kwibarabara ryo ku on the road to the recovery kwibarabara ryo gukira mu nzira yo gukira j'allais dire so ni vyiza rero kugira iyo boldness ube bold kabese uvuga uti je ikintu nzokivuga nzocisohoramwo problème yindi nuko gishobora kugarukana ibisebe sinzi ko uragera igihe umuntu akubaza ati mbwira histoire nk'abantu bashikira ibintu vyinshi kubisuramo ko nyina mose agaca asubira agakoroka kubera ntuzeye subconscious yawe yari yarabizibiye waravyibagiye mugabo cette fois-ci ugiye kubizukura vyose biciye bigaruka mu mutwe uciye usubira kuba muri ya situation uciye ubona wa muntu birukako wa muntu yagukubita wa muntu yaguhohotera n'importe quoi kintu cyose cyagushikiye usanga ugarutse muri ya trauma ya mbere ivyo navyo ni risk ihari ko abantu badashaka kuvuga ibintu vyabashikiye hari abavyeyi benshi nk'ahantu yaburiye umwana canke umwaka yahombeyemwo adashaka no kumentioninga izina utashaka no kuvuga ashaka ko just vuga ibindi badate ivyo ntusuye kubivuga nibaza nk'abakobwa bafashe ku nguvu ntibifuza ko hagira umuntu asubira kubivuga canke kubibabaza nibaza ko cyane cyane nk'ico kintu ki traumatique kubyo avuga ati memoire no fata ikintu kikaza memoire kikayihinduka kayifuta bijya bikamvamwo ntihagiye nsinsobera no kuvyibuka ico naco kiratuma abantu benshi batinya kuvuga histoire zabo kubera biri traumatique bisubira kuvyura trauma yariko irakira ni nko gukora mu nkovu canke ibintu nk'ivyo bien que mbona ahantu henshi nk'ahantu haba genocide haba mu Rwanda haba muri Israel usanga kenshi na kenshi bakora ibintu vyo kwibuka
kumbure kugira ngo ntibavyibage ko ayo ma emotion nubwo ari mabi arashobora gutuma umuntu akorana inguvu kugira ngo ntasubire muri ako kaga canke uwundi muntu yoba yafise ku gatima abona ati ibi bintu nubwo tubikora bironona nubwo wobikora bironona abantu. Donc kongeza ama emotion nuvuga positive atuma abantu baragisa mu nzira yo gukinga plus jamais ça ico kintu kizosubire. Birafise ikibanza mugana cya kuvuga yuko bisaba courage kugira ngo ushobore kuvuga kurakonda histoire ya gutraumatije. Nivyo bien sûr sinasomye slide yanje kumenya cyo kusoma ku mugora kugira ngo mfite ide igosoye neza mugabo en principe nivyo nzoba ndikonda vuga ko kubera iyi conference teme yayo ngo ni refugee trauma recovery in resettlement, donc gukira trauma aho wagiye igihugu wagiye kubamwo. Neza ko iyo teme ijanye n'iyo teme ya storytelling, guha espace impunzi abamigrant bagashobora kwiexprimer d'une manière ou d'une autre. Ishobora kuba juste nk'uyu mu Sudani bamuhamagaye akaja kuvuga ijambo kuri Australian Day, mu nyuma kandika n'igitabo yaravuze ko yagiye kuguma avuga mu yandi ma situation. Ishobora kuba artistique, abajene bakunda kuririmba, sinzi kujya kunubona nko mu Burundi iyo turi mu ntambara ari indirimbo z'intambara, ijya ni storytelling ishobora gufasha abantu kwihumuriza, ishobora gutanga impanuro en même temps. Nibaza ko iyo espace impunzi usanga ziyigora ko baronka kubera probleme z'ururimi d'abord, kubera probleme za trauma baciyemo, kubera probleme zo gutinya yuko ico bahunze kitaheze gishobora kuba hauntinga haunting them. Bashobora kuguma bari muri shadow y'ubwoba bumva ko ukuboko kwa Neva, ukuboko kwa Kagame, ukuboko kwa John Garang, ukuboko kwa I don't know n'importe qui bahunze gushobora kuguma kubakora ko naho bo bari ku buryo mu kuvuga bagenda biyubara amajambo bavuga, abandi bagahitamo kwihorera juste kugira ngo basurviving. Nico nibaza ko you can wish me luck. Ejo niho nzovuga agiye musanzwe iyo ndiko ndavuga librement, ntabwo ndi eloquent comme tel, mugabo iyo ndi muri conference nabiteguye ndapoza gahoro gahoro. Nibaza ko kenshi message ndayipasa neza, nimba feedback ndonka ariyo I don't know. Kubisiga mugira umunsi mwiza, bye bye.